Mugisha Media, biashara yako deal done. Amahoro y'Imana abane namwe mwese mukurikirana ibikorwa byacu. Kuri musirejire rero twagira twamenyeshe yuko tuguriye ikiganiro kuri special kuri Mugisha Media. Ikiganiro kizovuga ku byerekeye business ibyashara. Ikiganiro kikazoba citwa Deal Done. Deal Done ni ikiganiro rero kizobashikiriza kugira ngo twamenyeshe ibikorwa bitandukanye, twamenyeshe abaguzi atunga batandukanye, twamenyeshe imigambi myinshi abajene bafise. Rero uno munsi rero muri Deal Done turatangwa rero kumenyesha benshi bazatubaza ati mbega ofisi ya Mufasha Travel Agency iri maganahe. Deal Done Amagazi rero ndi neza na neza inyuma yo kwa Sioni, uvuye ahantu bita kumbaho kwa Sioni, hama inyuma yiwanje hajya mubona ijya etage niho hari ofisi ya Mufasha Travel Agency. Ati mutigutere kugira ngo wamenye neza rero bigenda gute. Mufasha Travel Agency iri inyuma yo kwa Sioni cange iri mu bice aho Otraco iherereye. Ushise kuri Otraco cange kwa Sioni ahantu bita kumbaho inyuma urabandanya nk'ugiye mu buterere, urenganye kuri Otraco imbere gato uri ku metero nkeyi urasoma imbere yiwawe handitse Bujumbura Park Station. Cufata mu kuboko kw'iburyo kwiwawe hariya nk'uduga mu Ngagara ucushigira ku etage ya mbere ushikirako niyo ibiro bya Mufasha Travel Agency. Ubwo rero ndibaza yuko ndazura kandi gutakara cyangwa mu telefone menshi cyane cyangwa teteze ushaka kumenya byinshi, izo nimero ziri ngaho kuri iyo video twakora kugira ngo tugwe amakuru arambuye. Go kurikira online TV yako pendwa Mugisha Media inakuletea kipindi maalum cha kukuza biashara. Rero uvuye kuri Otraco ucuduga kagendura aba hari ibigori, hariho ututu kioske, ukuvuga sikure gose uvuye kuri Otraco. Majambo make etage ushikirako ukuboko kw'iburyo niyo nyene. Ushikira bariko baroza amamoto, aboza imodoka, abajama bicariye bariko baratera inkuru. Etage dushikirako ya mbere mu kuboko kw'iburyo direct. Nasaba cameraman yuko kwereka direct tubona igicapo, sivyo? Very good. Bandanye uzobushize kuri Mufasha Travel Agency udatakaye cyangwa utarinze kudutelefona amatelefone menshi cyane. Ushize ngaha uca winjira muri runo rupango muri Mufasha Travel Agency. Cameraman tubandanye muri Mufasha Travel Agency, uca winjira ushize ngaha direct ucugenda kuri etage yo hejuru, tudoga kuri etage kugira ngo bakwakire muri Mufasha Travel Agency. Nuko rero nababwiye rero aha ushise ngaha ubushise kuri Mufasha Travel Agency, nabisubiramo kandi kugira ngo ntuzutakare kandi ntusubire kuri telefona kandi ingo wenyene yishikire muri Mufasha Travel Agency bagutunganirize. Amadiri ni menshi ahari, abagabo bashabuja gukora, abadamu bashabuja gukora mu bihugu by'Abarabu, yaba Saudiya, Qatar, Kuwait, Jordan, muri Oman, hose aho Mufasha Travel Agency turahakorera. Turabaha ikaze rero kuri Mufasha Travel Agency kugira ngo nimuzimire mutunganirwe kandi mururanirwe mu byanyu. Mufasha Travel Agency ijwi ry'imbabari ni hejuru rwose. Ni wakati wa faida, acha kusubiri. Deal Done imekamilika. Piga simu sasa upate nafasi yako. 25438394. Rudia tena. Deal Done. Nkuko nabibabwiye rero aha ni muri Mufasha Travel Agency. Twashyize ku biro byacu. Ushize ngaha umuntu akwakira ni mvuga yitwa Lydia. Umwana yitonda cyane kandi agakwira neza. Karibu. Assalamu alaikum. Impore sava. Uyu niwe Lydia, niwe abakira muri Mufasha Travel Agency. Icyo akubwiye cyose aba ari ukuri, icyo amuzi ko ntibushi. Uvuye ngaha arakwereka hano turafise ama ofisi atandukanye n'indogo zitandukanye. Twagiye. Mugisha Media, fursa tele, piga simu tufanye kweli. Biashara yako itangaze. Deal Done, cheza mbele. Yeah! Deal Done. Piga soon 5763394 to soon 576838394. Deal Done. Mugisha Media.